guys, ndakuramukije mukunzi mukunda wa Nati Media, ndakwifuriza akoranirwa mu bibazo byose. Uno munsi nagomba ngo turabire hamwe ku kijanye no kurusha kwestara ChatGPT cyangwa intelligence artificielle ya ChatGPT muri telefone yawe. Ni kuvuga icyo cyavuye umunyeshuri akibagije ngo yanditse ngo jewe naragerageje kwestara biranka none bigenda gute. Niyo mpamvu ndabasaba ngo mugire like, share na comment kuri video iyo ari yo yose bisohotse kugira ngo mu gihe hari ikibazo cy'umunyeshuri umwe cyangwa uwundi dushobore kugitorera inyishu hamwe. Turi kumwe n'Iravisi Kiza, ukabuteragira subscribe kuri YouTube channel ya Nati Media. Ndagusabye subscribe kugira ngo ntagire video nimuzigere gucika, share, like na comment kugira ngo ibibazo bigenda bibazirizwa ngaha tugende twabishurira none ngaha. Ndaguhaye kazugira kandi reka turabe ngo mbega ya ChatGPT ni gute nshobora kwestara ntongera ngatangura kuyikoresha muri telefone yanjye. Mbaye kaze na karibu rero Nati Media iringa ku bwawe iringa ku bwacu kugira ngo tugende tungurana ubumenyi na cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Uku niko rero tugomba turabe ngo mbega ChatGPT tuyishira muri telefone gute bigenda gute. Nukuvuga ngo mu gihe ifise muri telefone ariko je kuko ndayifise reka mbanure desinstall kugira ngo tugende tujyana ijambo kurindi urudome kurundi kugira ngo nawe ntuzigere ucikwa. Nukuvuga ngo ukuntu bigenda, uraja muri Play Store ya telefone yawe, ngiyi Play Store yiwanje ngiyi. Nukuvuga umaze kuyinjiramwo ugacaha kuri recherche ngaha, umaze kuhaca ugaca wandikamo ijambo aha hejuru. Murabona ko haca haza iyi barre de recherche ngaha hejuru ngaha, ugaca ugenda ugafyondamwo ugaca wandika ngo GPT ugaca ugira recherche. Ni kuvuga umaze kugira recherche ngiyi ya mbere canke ya kabiri ngiyi duca tugira install canke installer. Dutegereze gatoyi kugira ngo ChatGPT yacu intelligence yacu artificielle yacu ibe installé kugira ngo ibe play yo kuba ikoreshwa muri telefone. Mwabonye yuko si ibintu bigoye, nta kintu na kimwe kigoye kirimo, ariko nkuko nabibabwiye ukawushaka gukorera kuri internet, ukawushaka ikintu cyo cyose kijanye na internet, banza ujye kwikugura email, ubanza utunge email, kuko utagira email nta rufunguzo rwozo ufise kwa internet. Ibyo uzokora byose uzosanga byamaze kurusha, kuko nta access novuga ngo ubufise yo gushobora kugira gukorera kuri internet ibintu bigenda bitandukanye. Nuko ngira murabona yuko irahejeje kuba telecharge gatoyi, ngira aba 100% telecharge. Ibi bivana rero na connection ubufise. Udafise connection yihuta biratwara umwanya muto kugira ngo ishobore kugira ishobore kuba installé. Nuko rero ngira murabona je yaba installé irikira hirondeza gato kugira ngo dushobore kuyikoresha. Aha rero no kuvugira heje kuba installé muri telefone, reka ncengira open. Ni nkuko nogera muri telefone nkayironderayo, ariko reka ncengiramwo ko ncenca ngaha ngira ngo open canke ouvrir. Ni kuvuga ya intelligence artificielle yacu ChatGPT ngiye yamaze kugira yamaze kuguruka, ariko baratubaza yuko dushobora gukontinua. No kuvuga ngani turagirane ntituraba play yo kuyikoresha, reka duce ngaha kuri continue. Okay, nukuvuga aha hejuru hari ahantu handitse ngo sign up. Aha niho uca, umaze kuhaca ngira bacakuru babona ngo aha bacakubira continue avec Google. Bisigura ngo utegeza ko ufise email kugira ushobore gukoresha ChatGPT. Utaragira email banza yicreye kugira ngo ushobore gukoresha ChatGPT. Reka nje fyonda ngaha muri continue avec Google, check continue with Google.
ni ukuvuga ngaho impitishamo murabona ko mfise account zitandukanye mfise ama email menshi reka je mpitemwo imwe muyo shaka mu gihe ufise email wewe uzohitamwo iyo ushaka canke ufise imwe ijyanye n'imwe ufise n'ikiza ngaho reka je mpitemwo iya mbere iba ariyo nkoresha email kome kuri ChatGPT reka ndayihitemo iyi sorry turindire ngo igire yuguruke ibe pre itirize. Okay, nukuvuga ngaha aha biba birangiye nta kindi kintu na kimwe gisabwa haba hageze ngo ugomba utangure kugira nte ugomba ugikoreshe. Nukuvuga ngo murabona ngaha muri uko bazanye nukuvuga aho kwandika ask anything canke écrire quelque chose demander quelque chose. Nukuvuga reka par exemple nandike nk'ikintu reka nk'akarorero nkuko nakibabwiye twandike ngo itwandikire ikete kwa president kanaka. Écris-moi une lettre écris-moi une lettre chez le président. Quoi président? Chez le président du Burundi. Hama ushobora kwandika mu ndimi zose zitandukanye ncaba ikirundi urandika ikirundi nta kibazo biravyandika. Duca duklika ngaha kuri fresh iyi niyo duca ducako kugira ngo turungike ivyo twanditse. Voilà. Reka turindire gatoyi ngibi murabona ikete yamaze kuryandika à son excellence monsieur le président de la République du Burundi palais présidentiel Bujumbura obuje votre obuje ni kuvuga uba wayihaye amadone ishobora kugufasha mu kwandika. Ha murabona obuje uradesida ikintu byanavuga nkana ari kwandika ngo ikete ryo kugira ikintu kiniki n'ibindi bigenda bitandukanye akana karorero mvuga ngo kahafi ndabahaye. Reka dusubire tubaze ikindi mu kirundi kugira ngo ubone ko ishura kwandika indimi zose. Nyandikira ikete ndungikira president canke umukuru w'igihugu. Bon reka twandike president w'u Burundi. Sorry, w'u Burundi. Duca tuja kuri ya fresh tukarungika ngibi wabonye rero ngaha akantu rero hamwe ya email twakoresha nukuvuga igiterero kariza niki n'izina ryawe. Nukuvuga ngo ndagufasha cyane revisi ushaka niyandikire inyandiko yuzuye ikete ariyo ishobora guha president w'u Burundi. Ego cawishura ego hama ivyigenda ikubaza bikaba ivyigira nte ugenda urayishura. Ni nko kuvuga uragira amafushe agenda atandukanye urandikamo ikintu cyose ushaka ikagenda igutunganiriza. Nuko rero nibaza uwari yabajije ikibazo nibaza ko abonye aho bya byaramugoreye nibaza yuko ashobora kubandanya neza atangorana. Ndagusabye rero ugire subscribe ukaba utaragira subscribe kuri Wihere Media ku channel yacu tubandanye dusangira ikiyago ugire share ugire na comment kugira ngo izi commentaire mutanga zibaze zidufasha gukora ama video y'ubukurikirana. Ubutaha rero je mwari kumwe ni Imana yakiza mwipfurije kuranirwa mu bikorwa byawe bya misi yose naho ubutaha. Bye bye.